ntaye canje kugira ngo gishobore kuba cogira benshi gihindura ubuzima ndetse nka benshi bize bakamenya yuko ivyo bagenda barashikwa navyo yuko hari abandi bantu benshi baba vyarashikiye ndetse bishobora kuba nabo vyo bagira ico bibahinduriye. Nawe niba ufise rero intahe ushobora kutwandikira ku 35 amajana 39 amajana 39 ugeze ukaduha intahe yawe tukazoyigushikiriza tukayigutangira abandi nabo bakagira ico bize. N'umusi rero intahe iza kuba ari ya Shadia mugabo amajambo ndetse n'umunwa uza kuba ari uhajewe Trésor Mingo. Nitwa Shadia ndumwigeme w'imyaka 26. Navuye ko mu buzima bwanje narahuye n'ibigeragezo vyinshi, narahuye n'ingorane nyinshi kugeza yaho numva yuko umenga ubuzima bwanje sinkibikunda ndetse ubuzima bwanje sinkumva yuko hobagira n'umuntu yonyitaho kubera ko nanje ubwanje numva umenga narihevye. Ariko naragerageje kurwana navyo, ngerageza kurwana n'ingorane zose nahuye nazo mu buzima kugeza na n'ubu ndacariho mugabo nubwo numva umenga sindiho. Shadi ubuzima bwanje nabayemwo shaka kubasangiza ubuzima nabayeho nkundaye n'umuhungu bitwa Jimmy. Anavuga yuko iwacu twari turi babantu bitaho cyane ivy'idini ndetse n'amategeko y'idini, twumva yuko ata muntu numwe atari uwo mw'idini wacu twoshobora kuha agaciro canke se ngo tugire ico tumufashije. Kenshi n'ivyo bintu papa yakuze nakuze numva atubwira ati umuntu budahuje ukwemera ndetse n'umuntu mudahuje imyizerere ntimuzimigire mugira ikintu mumufashije. Mugabo nubwo benshi bakunda bavuga yuko abayisilamu bafashanya cyane, nanje nkumva umengo umutima w'ivyo papa ariko aratubwira ntivyari birivyo. Nkumva yuko umenga umuntu wese n'umuntu twamufata nk'umuntu ndetse umuntu yonakundana n'umuntu wese uko amubonye. Hari mu mwaka w'umunani niho nari niga nzagura n'umuhungu witwa Jimmy. Jimmy turakundana mu vy'ukuri, Jimmy yaranyitaho, Jimmy yaramu rukundo, Jimmy yaramfasha mu bintu vyose bishoboka, Jimmy yaragerageza ibishoboka vyose ndetse akumva yuko ikintu cyose nkeneye iyo kuri gishoboka cyose akindosa. Jimmy yari wa muntu nshobora guhungira ko nkabwira ibibazo vyanje byose nahura navyo mu buzima akabimfasha. Jimmy yari wa muntu nshobora guhungira ko ndetse ndi kumwe nawe nkumva ndugurutse bishoboka, nkumva mu vy'ukuri Jimmy ni wa muntu nshobora kugera ko nkarira akampumuriza, wa muntu nshobora kugera ko nkarira amarira yose uko nshaka ndetse kugeza yaho numva yuko umutima wanje uruhutse hamagaruka nkamubwira vyose. Jimmy ni wa muntu ashobora kureka akazi yararimwo kugira ngo ashobore kuzanga nyiteho. Jimmy ni wa muntu ashobora gukora ikintu cyo cyose kugira ngo jewe beho nishimye, niyo vyaba ngombwa yuko biba ngombwa kuyibabaza Jimmy yarabikora ndetse ubona vy'ukuri yuko Jimmy yankunda cyane. Jimmy twarakundanye guhera mu mwaka w'umunani ndagira mu mwaka w'icenda ndakora ikibazo ca leta. Jimmy uko vyagenda kose yaranyitaho cyane pe. Niho muhira baza kubimenya ngiye mu mwaka w'icenda yuko hari umuhungu tugendana tudahuje ukwemera. Muhira barantuka cyane, baranyicarika barabimbaza. Papa arankubita gose bikuryo bwuko yankubise aranamvuna, umuryango urakorana ndetse papa kuri yuko kenshi yakunda kudukarira ndetse akakarira na mama nta kintu yashobora kuvuga ngo papa mwumve. Papa icyo yavuga ati urugo n'ugwanje ndetse itike ko ryose ntanze mu biza kuryubahiriza, utazoryubahiriza nawe azoca amenye yaje. Kore ko atakindi kintu numva nanje nari gukora ndetse nkumva yuko umenga papa ndacafise byinshi ndamukeneye ko na byashe byangombwa yuko dutekereza ndetse tugatuza. Muhira nijana n'umwana mukuru w'imfura ndetse n'abankurikira bose babiri barabakobwa, nuvuga yuko abandi banyuma nibo barabahungu. Rero papa yarumva yuko ata muntu n'umwe ngashobora kuba yuvuga ijambo ngamwumve akwera yuko anacenecene ko twe turabakobwa. Mu nyuma rero niho je byose ntabibwira Jimmy akambwira ati reka bino bintu tuvyihorere kubera yuko n'ubundi ndagukunda,
gusa nubwo nakunda yivuze yuko uburibwe wowe turacamo kubera jewe noca nkomeza kubugucishamwe, reka tuvyihorere ivyo kubandanya urukundo rwacu, hama mu nyuma kugira ngo ushobore kuba ukora ivyo abavyeyi bawe bagushakako ndetse ivyo papa wawe agushakako kugira ngo vuba uze umunezereze. Ico gihe cose jewe Jimmy yabimbwira niho numva agahinda kenshi kanyishe kubera yuko yariwe muntu wenyene yari asigaye kuri ino si, numva yuko ushobora kubwira ibintu vyose nagenda ndacamwo. Umunsi umwe rero niho Jimmy vyashitse, nari ngiye mu mwaka wa nyuma 13, aho hose twaza turaca muri ivyo bintu vyose. Jimmy akumva umenga yocika intege gukomezanya nanje, mugabo nkomeza kumutera intege kuko n'ubundi Jimmy yariwe buhungiro bwanje. Jimmy ni kenshi yagerageza kundeka mwibanga, akamara iminsi atanyandikiye, mu bwoko n'ukose Jimmy yagerageza kumara iminsi atanyandikiye. Yaba ari uwo munsi nanje naca ndara ntameze neza, ndetse nkaja no muri crise bigashika nkanisanga mu bitaro kubera ko nafise n'ikibazo ca estoma. Jimmy yari umuntu yashobora kumba hafi n'ico kibazo cyose nari mfise, kubera ko estoma yanje yari yagize ikibazo iranakomereka. Kenshi kwa muganga bambwira ngo nirinde kugira ibibazo ndetse no kwiyumvira cyane ibintu binshavuza, mugo kenshi umuryango wanje washavuza nahungira kuri Jimmy, nkumva ko ari we muntu ashobora kumba hafi. Rero ubwo Jimmy yagerageza kumva yuko yotandukana nanje, niho hubwo ingorane zaca zigwire. Vyose nabibwira mama nawe akambwira ati nakine kwinshi nshobora kugufasha, ndetse hano twumviriza ivyo papa wavuze ndetse ukumva yuko tugendera amategeko yiwe. Mugabo nanje uko mama numva umenga nteka arantahura, navyo vyakomeza kuntera ikibazo kurusha. Umunsi umwe rero birashika Jimmy turarenga ibwirizwa, turenze ibwirizwa, birashika ndatwara imbanyi. Ndavuga yuko niho agahinda karenze n'ibibazo vyinshi, ndetse no kumva yuko ubuzima bwanje bugeze ku iherezo vyatanguriye. Ico gihe ntabwo nari kubibwira mama nawe yari wa muntu avuga ati sishaka gushwana n'umugabo wanje kubera ivyo. Nanje siniburije imbere ya papa ngo ndayimubwire, usivye kuba yoca nyica burundu nyene, nkuko yakunda kuvuga yuko umwana azokora ikosa atazomwihanganira. Niho rero nafata umwanya ndafata ingingo ndavuga ati reka n'ubundi ko byamaze kuba ndabibwire muhira, niho yitana abagenzi ba papa kugira ngo bashobore kuza kubimvugira, kuko n'ubundi ntaco vyavyaye. Papa yavuze ati nta mwana n'umwe wo muhiri wanje atigeze akora ico kintu, akizi yuko mu gihe azokora ikosa bitandukanye n'ivyo namubujije, ico gihe azoba asezere kuba umwana wanje. Niho rero papa yafata ingingo yuko adashobora kuba yokomeza kurera umwana ameze nkanje, ndetse arambwira ati mu bana banje sinemereye yuko noba umwana wiwe, ntashaka yuko mwiza kwitwa umwana wiwe, ndetse ndumva yuko ubuzima bwanje butari bworoshe. Niho Jimmy naye mubwira, ndetse Jimmy kubera ko yarankunda cyane kandi ntabwo yari uwo mu gisagara ca Bujumbura wa ruguru, cafata ingingo yo kumbwira yuko vyiza yonduga na ruguru, hama akaba ariho ngenda kuvyarira, ndetse akaba ariho ngenda kubandaniriza ubuzima muhiri wabo, ndetse nawe akabanira ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nababwira yuko bwa mbere mu mateka yanje narabonye aho umwana atekera impuzu muhira, abavyeyi batitaye ngagiye hehe, agatekera agasohoka urupanga akagenda, bamukubwiza ibimamiro n'imyuko, ku buryo bw'uko n'ukuri ubuzima bwanje numva yuko umenga buraheze. Numva yuko umenga arazabwira ikigongwe papa mpamagare ngaruke muhira, mugabo ntivyakunze. Ndetse nugeza n'ubu naragiye ruguru ndamara y'igihe, umwana ndamwibaruka aramara imyaka 2 n'amezi hejuru muhira tutavugana n'abavyeyi, mugo batowe banje twaravugana bobo. Hama mu nyuma niho Jimmy yarondera uko dushobora kubaho, hama mu nyuma arongera arampamagara ndamanuka ni Bujumbura kugira ngo dushobore gutangura ubuzima bushasha. Ubu rero ubuzima bwanje mbayeho ndi wa muntu ashobora kuba nuvugana no muhira, ndetse na papa yari tandukanije nanje. Papa nagishaka kunyumva, nubwo nogira ikibazo ntabwo ushobora kuba nuhamagara umuvyeyi numwe mu bavyeyi banje, ariko mama yumvise ko navuganye na mama. Papa arakubita mama gose ku buryo bw'uko hakwa kumwica, ndetse batuye banje nibagerageza kuza kunda bahondi, mugabo navyo vyose nkumva nagahinda kakomeza kurenga ku kandi, nkumva ko umenga sinzi ubundi, sinzi ico ndico, kubera ko ubuzima bwose ndikunda ubuzima atari ubwanje, kuba ndiho abavyeyi banje bariho nabo tutavugana, aho nyumva menga ni kibazo.
gusa ubuzima bwanje ndumva yuko umenga ni ikibazo. Iyi ntahe ndayizanye kubera yuko hari abavyeyi benshi badakunda gutahura abana babo, mugabo iyo umwana agize amahitamo canke se nk'uko umwana ashobora kuba yumva atandukanye n'uko umuvyeyi yiyumvira, abavyeyi barakwiye kureka abana bakabashigikira mu vyo abana baba bahisemo mu gihe iyo nzira atari mbi. Ni inzira yuko mu bijanye no kubaka ndetse n'urushako nta gihe na kimwe umwana adakwiye gukora amahitamo yiwe, ndetse mu gihe abavyeyi baba babona yuko amahitamo umwana akoze atari meza, mugabo barakwiye kuraba ntibimwereke mu buryo bwo kumukankamira no kumukangata ndetse no kumukubita, bimwereke mu nzira nziza yuko amahitamo yakoze atari meza, mugabo atari mu nzira yo kumurya umutima ndetse no kumutuntuza. Abavyeyi bumva yuko bashobora kubwira amajambo mabi abana si vyiza, kwa yuko kenshi urya muntu aba agiye kubaka nawe aba ari umuntu azomuba hafi igihe cyose ndetse bazomarana igihe kinini. Rero kenshi mumve yuko abavyeyi mukwiye kureka abana bakagira amahitamo, ahubwo mukababa hafi muri ya ndero nziza mwabahaye, mukabereka mbega nihe mahitamo meza umwana akwiye kugira, ho kugira ngo ushobore kuza kumurya umutima ndetse no kumuturubika kuko mu mahitamo aba yakoze. Nizera yuko ino ntayizagira benshi hinduriye ubuzima, ndetse abavyeyi benshi ni munashatse kugira ngo ndabahanure bumve yuko bakwiye guhindura iyo ngeso, bagahindura ingendo kubw'ico kintu kibi baza barakorera abana babo, bo kubarira mu buryo bwo kubaturubika ndetse no kubabuza gukora amahitamo yabo meza. Good morning. You're listening to Black FM 94.9. Black FM.